Shalom bakunzi b'ikiganiro Kanguka, jewe ndi Chris Ndikumana, mbwira mwumvirize inyigisho nise promotion iva kumana. Promotion ni jambo ry'igifaransa risigura gushigwa hejuru canke kuduzwa canke kuzamurwa. Muraza kubibona muri Zaburi 75 murongo w'indwi gushika ku 8, ariko nasanze muri Bibiliya y'ikirundi ari murongo wa 6 gushika ku murongo w'indwi verset 6 à 7. Iryo jambo promotion rero ngiza gukoresha cyane, bisigura gihe cyose mvuze promotion wumve ko mvuze gushigwa hejuru. Promotion no gushigwa hejuru canke gutera imbere. Abantu benshi bazi yuko promotion ivuga ku bintu by'akazi gusa, ariko promotion iri muri vyose. Muraza kumviriza ino nyigisho mwumve ko umuntu wese arakeneye promotion. Kuduzwa ni ukuvuga kuva aho uri gushika ahandi, kuko niwe mugambi wa ndiho. Reka nabeke muvyiyumvire kandi nizere yuko hari ikintu muza kunguka muri ino nyigisho. Muhezagirwe. Zaburi 75 murongo w'indwi gushika ku 8. Psalm 75 verset 7 à 8. Mu kirundi ni 6-7. Kuko gushigwa hejuru kudaturuka iburasirazuba canke iburengerazuba. Verset mu gifaransa ni verset 7 et 8. Muri kirundi gatandatu gushika kuri indwi karindwi. Kuko gushigwa hejuru kudaturuka iburasirazuba canke iburengerazuba. Okay, canke mu bugaragwa bwo ku misozi. Ariko Imana niyo mucamanza. Icisha umwe bugufi igashira uwundi hejuru. Icisha umwe bugufi uwundi kamwira gute? Mwabyumvise, hari umwe Imana icisha hasi. Tumva ko ari wicaye ahantu ku giti kuri position kagukura kuri iyo position ukamanuka. Mwipete rikoroka sivyo? Ariko uwundi ngira gute? Iramuduza. Verset 7 ngaha mu gifaransa vango, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident ni du désert que vient l'élévation. Élévation mukirunda bivuze gute? Gushigwa hejuru. Hari jambo zo gukoresha kuri élévation kandi ngiye zo gukoresha gushika turangize. Ijambo ryitwa promotion. Promotion murariza bibujumbura sivyo? Ariko hari abantu batazi promotion ko batazi igifaransa sivyo? Promotion no gushirwa hejuru. Cyane kuduzwa, élévation. Promotion. Nabyumvise promotion? Nacyumvise? Mugisubira muti promotion. Nakini sura ndayigarukana kenshi. Gushigwa hejuru mwavuga promotion. Mvuze promotion no gutowora uwa bwakimenye tuni cya kindi cyo gushigwa hejuru. Sawa? Guma mvuga promotion rero. Ngo promotion ntiva ibuwafu iburyo mu bugaragwa mu butayu ivaye kumana. Murongo 8 avuga ngo Imana niyo mucendo mucamanza. Niwe le juge. Kandi ngogira gute? Ngo acisha bugufi umwe, il abaisse l'un et élève l'autre. Wow. Hari umuntu ngaho amaze kuronka promotion. Hari abantu kwari yumvira ngo mbenda amaze kwironka. Umuntu wese ari ngaha yaronse promotion. Sivyo? Warigeze kuronka ikintu. Abakozi ngaha ndashaka ko bakora. Basahano bakora. Hari abashomeri gusa. Tuza neza abakora. Abahembwa basi. N'abane ba étudiant, n'aba étudiant barahembwa sivyo? None muhembwa. Kimire yoze twirose nge twanezeko. Umu étudiant arahembwa. Umudandaza nawe nyine aronka ikintu, arahembwa nawe nyine. Aronka inyungu sivyo? Promotion iyo tuze promotion babona kazi gusa. Nomu sishaka kwera ko promotion sa kazi gusa. Promotion ikintu cyose uronka kigukura ahantu cyagushira ahandi. Nta muntu ngada ashaka promotion. Tubwize ukuri. Bamuzi ko niyo umuntu agwaye akeneye promotion yo gukira. Ari mubizi. Ugwaye ushaka promotion yo gukira. Uri umuseribateri ushaka promotion yigo gute? Utaragira mariage uri umuseribateri ukeneye promotion. Mariage ni promotion. Habi mabona. Nimbuga y'amaguru urakeneye ikinga. Ikinga ni promotion. Woza ko ikinga bashaka imoto. Imoto ni iki? Promotion. Nimba umushoferi ku kazi bakubwira ati kuva no munsi uri chef wa logistique. Promotion. Lonezego sivyo? Kwa iki mutwe ngavuze ko mariage ari promotion. Ari murayibona intaye abagize mariage ngaha. Ndi murabona? Utagiye kuri ndomyere kure. Dimanche yindi baraza. Iyo abonye nimuze
umushinga naye atubwire. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabashimiye ko mwaje. Nabonye urukundo mu ishengero. Reka nawe madamu nawe agice babwira. Haleluya. Haleluya shengero ry'Imana. Nagira mbwira inkumi ziri ngaha. Navuye mu mugwi umwe, nagiye mu wundi. Ubu nitwa umupfasoni. Promotion. Yavuye muri group imwe, yagiye he? Mu yindi. Mariage ni promotion. Je nibuka tugira mariage. Uramukije umuntu. Uramutse uwundi nde. Promotion yabaza ko kuyimenyera. Ariko tazi uwo wundi ko aravuga wari we. Ari wageze mariage yaciye iminsi ibiri ashataha iwabo. Yibagiye ko afisi we. Promotion bizakuyimenyera. Promotion ryoshe. Twese turashaka promotion. Agenda bereke ukundi ijambo ry'Imana rivuga promotion. Hari ibintu ni byinshi. Promotion ni mu domaine nyinshi ariko ndavuga ibintu bingahe bitatu. Ndavuga cyane cyane kuvyerekeye uburyo. Ntawe udashaka gutera imbere. Turashaka gutera imbere. Ariko ikibazo abantu benshi batahura aho promotion iva. Bazi ko promotion ari ahantu iva, sibyo? Tufata nk'akazi. Kenshi usanga uzi ko promotion iva kwande mu bigaragara byo tubona amaso. Ninde atanga promotion? Chef wawe ibigaragara. Patron wawe ni bavuga ati ndanezerewe ngene ukora, ndashaka kukuduza. Ndashaka uronke iyi position. Ndashaka ube hafi. Ndashaka kubicegera cyane. Kubera bari wasinya abataratahura yo nigishe bashira amaso kuri uyo muntu. Bashaka kumunezereza. Kuko niyanezerwa akanyiyumvamo azonyiyegereza. Bashaka kuganya faveur ya chef. Munyumve neza, dukwiye kubaha abaturongora. Abaroma 13:1 dukwiye kubaha abaturongora. Siko uburongozi bwose uko umeze kose uri mu rusi yabwo ukwiye kubwubaha. Amen. Sivyo? Ukwiye kubwubaha. Urubaho mu kurongora ariko uzi neza ko wagushize ngaho ninde. Abaronka promotion yabo bakeye. Promotion y'amanyanga, sivyo? Promotion y'igiturire canke ya ruswa. Uragenda hariya ugatanga dukeya. Cyangwa ukagerondera umuntu yishikira. Sivuze ko Imana idakoresha abantu. Imana ishobora gukoresha abantu uzi cyangwa utazi. Bamwe ngaboshinga intahe. Imana ishobora gukoresha abantu uzi cyangwa utazi ikabaha umutwaro kuri wewe. Bakikwitwararika bagusunikira mu kibanza cya promotion yawe. Mbere ko mandanya hariho umurongo nashaka dusome. Efeso 6 umurongo 5 gushaka kuri 7. Ephesians 6:5-7. Efeso 6:5 gushaka kuri 7. Bagurano mwumvire bashobuja bo ku mubiri nkuko mwumvira Kristo. Mumubashe muhinda agashitsi. Mutagira ubupfunya mu mitima yanyu. Nimukabakorere bakibahagarikiye. Nimukabakorere non pas seulement sous leurs yeux. Nimubahe cyangwa mukweze babwiye bahagaze imbere yanyu cyangwa babona. Nkabanezereza abantu. Ariko mubakorere nk'abagurano ba Kristo. Haleluya. Mukora ivy'Imana igomba bivuye ku mutima. Mwani majambo mukore ibyo wasabye gukora nk'abanezereza ndiho. Mubakorere mushize icira nk'abakora shobuja mukuru. Haleluya. Nimube nk'abakorera abantu. Murabyumva ibintu. Shobuja mukindo yasiguye neza. Le Seigneur et non des hommes. Mukorera Imana ntimubakore nk'abakorera abantu. Abantu benshi no ngaha hariho benshi baronse promotion, baronse akazi basaba bakora, ariko amaso yashize kuri inde? Bashize ku mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu kubera iki? Kuko niwe chef, niwe HR, chef du personnel, niwe decida, niwe gukota, niwe gukura cyangwa agira gute akuduza. Bashaka tuvyumve yuko ufise ubushobozi bwo gushira ngaho no kuduza ninde? Nindiho.
mani shimwe twasomye gute bwa mbere ngo promotion ngo agira gute ngo niwe mucamanza. Nashaka n'umuzi tuve ngaho tuzi ko Imana niwe mucamanza, ndiho niwe mucamanza, ngo arashisha bugufi umwe, uwundi agira gute aramuduza. Kana bakarero mu buryo bwumvikana. Ngira nonere abantu nka babiri, umwe yitwa Varisito. Varisito Imana ishaka kumuhezagira, ishaka kumuha poste muri societe. Iyo poste nayo ni directeur commercial, yari mu chef comptable ahantu. Imana ishaka kumuha ahantu agende kuba directeur commercial. Hari ikibazo, iyo poste irimo Melchior kandi bakeneye umuntu umwe gusa. None Imana izoshiraho ba directeur babiri. Izagira gute? Izokuraho nde? Melchior hamishiraho nde? Varisito. None Melchior Imana ni mukunda, imujana he none? Ntawuzi igituma mukuyeho, ishobora kumutaye mu ishuri, ishobora kumutwaye kumwigisha, ishobora kumutwaye kumuforma. Ariko bashaka dutahure tubone ibintu kundi, twumve ko Imana ariyo ishiraho kandi yikuraho. Niyo mara kuvyumva, hari ibintu byinshi byo kwidodomba bizokuvamo, hari ibintu byinshi vy'ishari jalousie bizokuvamo, gushavura ngo naka yafujiye, afite inzigo, yagiye kundega, yagiye kumvuga, shefu yankuye kubera inde Berkimas. Ikibazo nuratahura neza, shefu mukuru wariwe. Ikibazo nakubaza, ninde yagushize ngaho? None sinizi. Yase diplome ni yagushize ngaho. Kwe gushavurira imuja, shavurira diplome rero. Ikibazo ninde yagushize ngaho? Nimba ari ndiho yagushize ngaho, akadesida kwa gukura, arafite igituma yagukuye. Nimba nakagiye kubeshera, hamukavayo. Haleluya. Naka yakubesheye yagiye gukontribua ku mugambi wa ndiho yuko hava. Ko bitavuga amen. Wewe murazi ko abantu Imana ireka bagakora ibintu kugira umugambi w'Imana ushike. Abantu bavuga ngo barabonye Satani n'amaso, sisi namubona. Itamubamba twari tugowe. Twari dugowe nta gakiza kare kondeka kwisi. Yarakoreshejwe. Azi ngo navyishe ngo birarangiye ahubwo biratanguye. Hari abantu bazokora ibintu ubuzima bwawe bariko barakontribua, bariko barafasha ndiho gushitsa umugambi wiwe. Cyo gituma Yesu avuga ati reka bishike. Bireke. Yareke bantware, ndaguca ugutwi. Oya, subiza go gutwi, aragufata bien igitangaza, nta numwe yakomye amashi. Agishira agusubiza ku gutwi. Kwacitse bien kumusirikare. Yesu aragutora ugutwi aragusubizako. Reka bantware. Kuko ni ntaba kumuca kumusaraba, nta promotion muzoroha. Iyo promotion isaba yuko nja kumusaraba. No bitahura nta bantu zosura kwanka. Uracari muri chef w'inyama n'amaraso. Ngo tunigane sabe inyama n'amaraso. Sivyo? Wewe kibazo ufise uri kuraraba ushitse ku kazi. Twasomye gute ngaha ngo nukore neza ngo bakubona. Chef wa muri kumwe. Abantu ngaha muri ngaha murabizi mukora. Abahengera chef asohotse telefone. Yakazi telefone abantu bose. Ashitse puf. Asohotse igitabo cha memoire cha neve wawe cyose impression. Gasohora ibitabo byose by'abani mu famille yawe. Atabona ashitse chef tumusultanga kumutwengera ukamutwengera bego atwengera ndiho. Washika amasengesho ako kamana ariko imyaka yose ndi hahandi nyene. Ugiye imbere y'Imana ubazimana gituma udatera imbere. Ariko wabona patron unamusara amaboko yose. Mbwiye amasengesho gena w'imyozi. None promotion izovahe. Promotion uyizeye ku mwana w'umuntu. Abantu bari ngaha bamwe barazi yuko urashobora kuba ufise umuntu akomeye mu muryango, ashikira abantu bakomeye, bikanka ko promotion iza. Kandi abifise abibona ari ngaha nzobikora nta mwanya mfise rindira ko siwe. Ashaka mumve ko atari we. Promotion ya pirate ni promotion wirondereye nyene ariko nta mahoro uzowuronkamo. Sivyo? Waronsa akazi,
wakoresha diplome mu buyenzi wakirinja pirate ariko nta mahoro uzoronka muri vyo. Ariko ni vyiza kumenya yuko promotion irimwo umugisha ni promotion ivuye ku Mana. Umuntu bitahuye ni wa wundi bahakazi abonamwo icaha akakanka. Nigeze kwashinga nayo umukobwa bashiye bahakazi ka $5,000 arakanka. Kubera harimwo icaha. Arakanka atakaza afisa y'ishomeur. Kubera avuga ati sinshaka promotion yanduye, shaka promotion yandiho. Afiance muri ngaha ntutinye ngo arampeba. Sishaka kumugiza ukuri yomeba. Sishaka kumwereka ibiyomeba. Ikibazo mbega niwe yizanye. Cyangwa niwe wamukwezi. Wamuronse gute? Ngira ngo wamuronse. Cyangwa kubwira yuko ashobora guheba cyangwa adashobora guheba. Ariko nimba ari ndiho yamurungitse. Nimba ari ndiho yamurungitse. Nazomenya amafuti yawe yose nahaja. Kuko hari ubushobozi bwa mukwezi. Nimusenge. Muronde ivuye kuri ndiho. Amen. Nuhindure demarche, nutwenge ibidatwengeje. Nuwo mwana w'Imana. Numubwire kuri wewe. Ndamubwira abantu, madamu namubwira kiri tukifiance. Ndi gutya ndi jawe. Narakimwe mfise ariko tuzobironka. Bazunanyishura. Ninde yakubwiye ko nje kurondera? Ushaka ko impression abahungu cyane cyane, abakobwa ndabareka bamwe ndakari abakobwa ngira abahungu. Abahungu cyane cyane bashaka kubugabo. Kameme jewe foko nako ndumupware. Akene ko nakuri umupware. Akene kumenya ko wewe uri uwo ndiho yateguye. Nashaka tawuri ari umuntu ari mirongo byinshi ntasoma ariko umuntu ushaka dusoma. Mwanyefeso mwana nabwira ugambere, Mwanyefeso cyambere. Twumve by'ukuri umugambi wandiho. Byari wawayeho. Abanyefeso cyambere murongo w'indwi gushaka uw'icumi. Ephesiens 1 verset 7 à 10. Ugene buke murongo w'indwi. Aha. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe. Niko guharirwa ibicumuro vyacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Itunga ry'ubuntu bwayo riri bananye murongo w'indwi. Ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya. Itwatiye ibanga ry'ivyigomba nk'uko vyayihimbaye. Voilà, nefu cyanje mwumvise nefu ni narondera. Itwatiye ibanga ry'ivyigomba. Itwatiye ibanga ry'ivyigomba nk'uko vyayihimbaye. Nk'uko vyayihimbaye. Ibigabiye kera muri we. Ibigabiye kera muri we. Ibigabiye kera kugabira yafashe decision muri we. Harama Bible y'icyongereza avuga ngo yagize conseil inama avec lui-même. Nabyo ivyo. Imana yagize inama avec lui-même. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Baragira inama kubwawe utaravuka. Shoma mukavyumva. Era ubuzima bwawe n'amapromotion yawe yateguwe kera muri conseil d'administration yo mwijuru. Abantu barindiriye decision ya conseil d'administration yo kwisi. Amatreprise ngaha akomeye kenshi bakeneye umu ADG aba actionnaire baraja hamwe bagira conseil d'administration bakaba CV yatanzwe bakiga bagatora umwe. Ariko nashaka wowe utahure yuko imbere yuko conseil d'administration yo kwisi baho, imbere yuko uvuka hariho conseil d'administration yabaye mu ijuru kubwawe, apana kuvyo by'akazi gusa kuzaba bwawe bwose. Umurongo w'icenda wawukunze cyane ngo yabigabiye kera mu Gifaransa. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Ubugome bw'Imana harimo ibintu byinshi biri mystérieux utazi. Byishije. Ariko birahari. Vuga uti birahari. Shaka Satani yumve ko bihari. Uti birahari. Haleluya. Hari ibyo Imana yateguye ku bwawe. Selon le bienveillant dessein. Qu'il avait, pas qu'il va, mais qu'il avait formé ou à lui-même.
umugambi imana igufitiye yamaze kuwutegura muri we. None uzoshika ryari? Abana bose point d'interrogation. Okay, biraryoshe kumva ko wawuteguye. None uzoshika ryari? Mashaka kumenya imyaka izomara. Mashaka kumenya iminsi izomara. Reka turaba umurongo w'icumi. Soma umurongo w'icumi. Verset 10. vy'ingene izogeza vyose Pour le mettre à exécution, igihe gikwiye gishitse gukoraniriza vyose muri Kristo, Alléluia. ibiri mw'ijuru n'ibiri kw'isi. Alléluia. Muraryohewe n'amajambo. Ngo hariho exécution. Gushira mu ngiro ivyo conseil d'administration yo mw'ijuru yamaze kurangiza. Izo bishira mu ngiro ryari igihe gikwiye. Igihe gikwiye no kuvuga iki? Igihe c'Imana. Uramaze imyaka urindiriye umwana, igihe gikwiye kizoshika. Uranindiye mariage, igihe gikwiye kizoshika. Uranindiye kuva aho uri utembere, igihe gikwiye kizoshika. Ariko nta muntu avuze ngo ariko naje gukora iki? Iyo uvuze ariko nuvuga yuko hariho ibisabwa. Hari ibisabwa kugira icyo gihe gikwiye gishike. Igihe gikwiye kirashobora kuba elastique. Vuga uti elastique. Kirashobora gukweguka bivuye kuri wewe. Kirashobora kuba vuba cyangwa kigateba bivuye kuri wewe. Nicyo gituma igihe cya piyo sico kiwanje. Igihe cya neje sico kiwanje. Hari igihe Imana yateguye bijanye na wewe. Abana b'Imana bamaze imyaka ngahe 40 kugira bashike ku cy'isezerano. Ahantu bamara iminsi 11 bamaze imyaka 40. Kubera iki? Kwidodomba biratevye igihe. Mwana mubizi. None gashira ko bikeneye kwidodomba ruhuka mukazoguma aho nyene. Tu vas pas évoluer. Uraryohewe ngo ntaceka nitoge banze bimve ngo bikuvamwo he uguma hahandi urade nawe uraba down uraba hahandi usubira inyuma kubera iki kwidodomba birazibira ya conseil d'administration yo mwijuru. Ya promotion irahari Imana ishaka kuyiguha ariko hari kibazo urayizibiye nta mashimwe ari muri wewe no kwidodomba gusa inyifato yawe. Hari ikintu nshaka kubabwira, hari inyigisho nyinshi zivuga gutunga by'amafaranga, sivyo? Izo nyigisho kenshi ni zigisho bita inyigisho za prosperite. Zikwereka ibintu bimwe zerekana gutunga ngene ukwiye gutera imbere, ariko nagena bereke hari ibintu hari mirongo ibiri prosperite zitavuga. Bashaka kwimenya? Gasaye muyandike. Mwandike muri Proverbe 18:12. Imigani 18 murongo wa 12. Havango l'arrogance précède la chute, l'humilité précède la gloire. Ubwibone imbere yuko haba kugwa cyangwa gushita habanza kuba ubwibone. Imbere yuko uronka promotion cyangwa gloire, imbere yuko uronka promotion hariho condition yitwa guca bugufi. Inyigisho nyinshi maze kumva nka zose za prosperite ntizivuga guca bugufi, zivuga gukwizera no gucakira no kwatura no kubigenderamo no kubirota no kubibwira abantu. Ariko nabambo ca bugufi no. Turi abana b'Imana twaraganywe na Yesu, tungana na Yesu, ntibikenewe bisi byose biri munsi y'ikirenge sivyo bisaba guca bugufi. Promotion ikintu cya mbere Imana irondera muri promotion ni guca bugufi, haba mu buryo ari muri promotion y'amafaranga, haba muri promotion ya mariage. Ariko nagabwiye yuko promotion iryoshe ni promotion y'Imana. Promotion iryoshe ni promotion y'Imana, kuko promotion y'Imana izanana n'umugisha na assistance ya ndiwo izidamwo vyose. Cya kabiri nabwiye 20. Uwo murongo wa kabiri nashaka tusome piyo dusome Abikorino wa kabiri. Abikorino wa kabiri igice c'9 murongo w'10. Aho nashaka kamwe tuwasome kuko ababanza ndazi ko benshi maze kumva ko benshi ngaha barakurikira inyigisho nyinshi zivanze gose kuri YouTube mugari kumenya gutora nziza. Amen. Hari inyigisho dakwiye kuzurumviriza. Muna kubwira ngo ugira utunge, haleluya, ngo tanga ngucutunga, udatanze ngo uragowe,
abana bawe baragwara ucugira ama accident iyo ni iterabwoba.com. Ikintu kimwe nkunda gose mw'ishengero rya MK, nta terabwoba ririho mu gutanga. Kumva yuko utanga yuko bikunze kandi binezerewe ataterabwoba. Ariko nashaka turaza kuraba ngaha igituma abantu badatanga niko batarumva ama principe tugira dusome mu Imana. Soma rero murongo wa 2 Corinthiens 9 verset 10 ariko na bakabiri igice c'9 murongo w'10. kandi iha umubivyi imbuto n'imitsima yo kurya. Ibiha umubivyi imbuto niki? N'imitsima yo kurya. Imitsima cyangwa imikate cyangwa imigati yo kurya niyo izobaha ibongerekanirize imbuto zanyu zo kubiba. Amen. Kandi zogwiza imbuto zo kugororoka kwanyu. Imbuto zogira iki? Zogira gute? Kugoroka bisigura iki? Kutaba mu buzima bw'icyaha. Uzombwire message ya prosperity babwira kwitandukanya n'icyaha kugira muje muri promotion. Ajya babwira ariko condition ngaha Paulo avuga ati Imana irabaha imbuto hamwe n'umukate. Mavyumvise? Imana itanga iki? Imbuto n'umukate. Imbuto ni iziki? Zoku abana mu Bujumbura ntacyo muzi ngira twebwe navyo tuzi. Avukiye ruguru barabizi. Mwimbuye hariho ivyo mukubita mu nda. Pyu. Ibindi bijahe mu kigega kugira bizogere gute? Mwavyumvise? Hari ivyo mu kigega kugira bizorindire igihe saison yo kwimbura ni yahera muzogere gute? Muzoshoye kubiba. Yindi principe y'Imana sijya ruguru gusa, sijya n'abantu. Mu vy'Imana iguhaye vyose uko bingana kose yiteze ibintu bingahe? Bibiri. Yiteze iki? Imbuto hamwe n'iki? N'umukate kugira uronke n'inkomezi zo kutora kubiba. Abataratahura ne principe ya promotion ivyo Imana bahaye vyose n'umukate damage. Nta mbuto zibaho. Ntibabiba kubera iki? Bavuga ati zobiba ninaronka vyinshi. Nimba uri ngaha uno munsi utahure yuko ntuzobiba ninaronka vyinshi. Nimba muri bike utabiba no muri vyinshi uzobiba. Tuko dusomye hariho umukate wo kurya. Amen. Wo konsoma. Siko mukate no konsoma. Ariko imbuto so konsoma no kubiba. Abataratahura nosi iyi principe ya promotion niba depensa, niba biba, nibatanga, nibafasha abakene, nibafasha imfuvyi, nibafasha ishengero, nibafasha igikorwa c'Imana, vyose ni mukate. Vyose no kurya. Bakachamara imyaka bitodoma ngo kubera iki abandi baronka promotion je ntaronka. Promotion hariho condition, nikuvuga promotion y'Imana. Apana y'abantu, apana ya yo wirondereye, ariko promotion y'Imana hariho condition. Hari ikintu gisabwa. Kandi sukubiba gusa. Hari ubisa abantu bavuga ngo jewe ngo namaraya nta kibazo nibazane. Turabisantifya. Kandi baraheza kigwa, kandi baronka promotion. Baronka promotion he mu maraya. Jonga bakiriya benshi. Bazane vyinshi. Ariko ngo refuwi ivyamwa vy'ukugororoka kwanyu. Shaka utange uri mu vyaha promotion zoronka nivuye kuri ndiho. Ukwiye kuva mu buzima bw'ivyaha. Ukihana kagana mu kugororoka. Niyo promotion yawe, niyo ya conseil d'administration. Ya conseil d'administration twasomye gute kuva murongo wa kangahe? Kuva murongo w'indwi gushika ku 10 abanyefeso gice cyambere. Twasomye yuko byatanga bivuga ko vyose byugariye muri Yesu Kristo. Bariko babwira abantu bari muri Yesu Kristo bagende ijambo ry'Imana, abo rero nibo Imana yateguye promotion kuri bo. Dusubire byo twarimo nagana bereka 200 iyo 200 niumva umuntu akora arigisha kwihana aho urashobora kumwumviriza. Unabwira ati ntavyo zana gusa ni principe niko bavuga. Ni principe zana. Shaka kure mu busuma zana. Sivyo. Akazi waronse warinze kujyama na patron wawe si promotion y'Imana. Bagiye kubesha si promotion y'Imana. Promotion y'Imana ni mukuri. Mukugororoka. Iyo niyo promotion yandiho uzoshobora kuzanga haleluya ndafisi ntahe. Banza umenye neza ko atakiri kikwagiriza Imana ishimwe. Iyi mirongo ya 2 irashaka muyifate mwumve ko ikenewe. Ibyakazi rero nako ndababwira yuko hariho umuntu umushefu mukuru. Icyo kintu mugifate mbyo navuze vyose. Hariho umushefu mukuru. Ivyo ukora vyose vuga uti niko ndakorera uwakampaye. Ntusubire konona akazi atahari. Ntusubire konona telefone.
imprimante ibintu byose atahari. Ndabwiza ukuri chef wawe no go umutwengera utamuhaye raporo nziza ntanezerwa. Wambaye neza raporo naguhaye zana turara. Kora neza ibyo yagusabye aranezerwa kuko wakoze ibyo yaguhaye. Nganabwira yuko nimba chef wawe ufite abakozi bose ufise ashaka kuvuga uti uyu ndabakunda bakora neza bwabo ari kujya. Sivyo? Ujya ahana akora kuri jewe. Kubera akora neza ibyo namusavye. Umunsi habonetse opportunité ya promotion wiyumvira nde? Nukenera kwiyumvira. Izina ryo riri ku rurimi muri conseil d'administration ndamufise. Kujya anye agukora ku mutima ukanezerwa. Ese wotahura kwiye gukora ku mutima ndiho. Kuko ndiho niwe decida. Niwe tegeka conseil d'administration kwisi. Niwe vuga ati shakujya. Haleluya. Nushaka kuba ushama principe y'Imana mu ngiro. Usenga imisi yose, uhimbaza, utidodomba, utegura umunsi ukama uri wa wundi imyaka yose. Ntibishoboka umuntu ashama principe y'Imana mu ngiro ntaguma ari wa wundi. Uzabwirwa wihindagurika positivement. Niko bimeze. Imana ishaka ko umuntu w'umwana wayo atera imbere muri vyose. Imana izoguha ivyo ikwiye kuguha, ariko Imana ntizoguha ivyo ushaka. Inyigisho uhora wumviriza z'ama jet privé sizo. Jipe Imana ishaka kuyiguha. Mugabo bikora kubera jipe. Ndabwire abantu batanga bose mu w'Imana. Abantu batanga simbaza ngirambaze ngo abandi batanga ngaha. Ina nyigisho izoca kuri internet abantu benshi bazoyumva. Abazonyumva bose nimba utanga hari imigwi 3. Mushaka kuyimenya imigwi 3. Utari wa mbere, wa kabiri. Utari wa kabiri, wa gatatu. Mwana ushaka kwesha nta hamwe jewe ndi urahari nyene. Abambere, umugwi wa mbere n'abantu batanga, bavuze ngo dutange. Hageze gushigikira ari compassion, gushigikira abakene, gushigikira igikorwa cy'Imana, gushigikira umukozi w'Imana. Hari abatanga biteze kubona inyishu y'ikibazo cyaho. Igisubizo, breakthrough. Utanga kugira babe ko Imana yagucishirizamo ibyawe bikamera neza. Abona nibo benshi kandi ngira 90% batanga ibigiye gito. Batarambirwa. Kweki barambirwa kuko umutima wawe ndiho yawubonye kera. Kenshi uratanga nibihinduke. Ahubwo bikamera pire. Wibonye bimana nawe aha nta kundi renda bivuyemo. Ya bintu baratubeshe nibikora. Kubera iki intumbero nimbi. Beba namuzi ko Yesu araba byitanga. Aramubizi. Abatari babizi muze gusoma. Mwandike gusa ni hasoma. Muze gusoma muri Luka 21 murongo wa mbere gushika kwa 2. Luc 21 verset 1 à 2. Muze kuhasoma. Abantu bako baratanga amashikanwa ngo Yesu yaguma na mu giseke. Ko handitse. Yaguma na ibyo batanze. Niyaba kiyagiye no Musa araraba. Shakishira muri envelope yugaye atazi na bashize ko araraba. Zakwera araraba. Wagira naraba. Yaravye rero niwe mucamanza mukuru. Araraba neza ivyo watanze, igituma bitanze na sacrifice wagize. Acabwira ibyo mutesha avuga ati murajye bose batanze nawe batunzi. Abatunzi mu Kinyarwanda n'abakire. Bagana bafite amabiye ngira $100 menshi imbere. Bagize gutya. Bagatererayo. Bagatamba akazi gatanga ngira sinzi ngira $5 yo kubaho asigaranye. Ukanya gatamba akazi katanze vyinshi gusumba barya. Kubera yaravye umutima wako. Yaravye ico bita motivation. Icyatumye utanga. Mbega niki gituma utanga? Abamwe baje bambere barafise n'ubwibone bari kuri kategori ya kabiri. Ya mbere mwayumvise ushaka ibibazo byawe bikemuka. Ushaka gutanga kwera usideni Imana ciguhezagira ucushibisha ideni. Utange ufizikinga ushironka amafaranga ucugura n'umuduga. Igihe kuratanga nta mutima w'ubwami bw'Imana ufise. Uriko yumvira imodoka. Uriko yumvira titre de propriété gusa. Hakini ahonye ntokora ku mutima wandiho. Niyo kategori ya mbere. Nimba uri muri iyo kategori uve ngaha wihanye.
abakabiri y'abafarisayo b'abatunzi n'ababwira muri Luka 21 batanga kubera bababone babemere ngo abakabiri batanga bashaka attention, bashaka icyubahiro, bashaka abantu ko babemera. Niyo abandi batanga yaguze yubatse mu ishengero arindiriye ko bavuga ati naka mwene data, ibi byose mubona ni mwene data, ukavuga n'izina ryiwe utarivuze bana kazi kanyu igera murondera hanze ashaka mumuvuge arapena yuko mumimenya niho bashaka gusiga signature tijewe mwamba. Iyo kategori irahari kuko abantu nk'abo batanze bashaka attention na faveur ya pastori y'abarongozi. Quand même ni jewe mwibagiwe ndiwe ni jewe abo rero iyo nayo ni zero na promotion iva ngaho kandi abantu benshi bambara beze gutyo. Quand même jewe ningene ntanga quand même protocole foko muabwira nicari imbere quand même cyane kwicara inyuma ari jewe ni jewe ndamugaburira pastori ndamugaburira hama munyicari kinyuma kazi ka. Ini kategori ya kabiri. Kategori ya gatatu n'abantu batanga kubera amashimwe y'ivyo ndiho yakoze mu buzima bwabo bagashaka kwegeza imbere ubwami bw'Imana. Abo nibo Imana ikwirarondera guha promotion. Imana ishimwe yashaka kuvuga ati ndakeneye abantu bakobe yumvira ubwami bw'Imana. Mbega mu gutanga uriyumvira ubwami bw'Imana? Ubu tugiye dutange bazana ibiseke nibanyarutse n'indirimbo iranze guhera. Banyarutse tubandanye numvirize ijambo ry'Imana. Banyarutse tubandanye mpimbaza Imana gusa. Iyo ni immaturité spirituelle, nukutarakura mu buryo bw'impemu, taratahura yuko icyo twaremewe ni gukwegeza imbere ubwami bw'Imana. Haleluya! Umuntu yiteze promotion kuva kwa mbere, itariki ya mbere y'ukwezi gushaka umunsi wa nyuma w'ukwezi. Ivyo urose vyose, ya muri business, ya mu kazi, vyose ni wewe. Vyose ni wewe. Kuriha ideni rya banke, kuriha loyer, kuriha ishuri ry'abana, kugura gahuzu gashasha, gusubiramwo salon, gushigikira ton petit frère. Ibintu vyose ni wewe gusa, gashira muri manka, découvert. Nta kimwe cy'ubwami bw'Imana kirimwo. Iyo promotion irindire izova he? Sinzi aho izova. Ariko rivuye kwa ndiho. Hariho tension agacerere. Bishangero. Beka nivyo cyo kuvuga gusa. Nta bindi yovuga ndabivuga. Kuko ndiho yanomye ndabivuge. Nibiramwe be gusa n'abari kuri internet birabaraba. Nabwira ni vyiza ko tutahura le royaume de Dieu. Tutahura ubwami bw'Imana. Ndashaka ndabwire yuko ndakunda amazi ko ngunda kuvuga kenshi kwa mbere. Abatusengera musengere aba partenaire bakanguka. Aba partenaire bakanguka no kuvuga abashigikira umurimo w'Imana. Imana yagiye kunyigisha ku bya partenaire muri 2009 vers la fin na début 2010 niyagiye kunyigisha. Muri 2010 naratahuye neza ivyo ubwami bw'Imana n'abashigikira umurimo w'Imana. Kuko hari abantu baronka promotion munyumvirize ivuye kuri ndiho. Promotion gavuye kuri ndiho ahanye kino amajana ko navuga hari abakozi Imana benshi bazonyumviriza. Aba pastor ugasanga Imana yazanye umupartenaire munagushigikira ariko nibwo imuzanye udatahuye ko Imana yamuzanye ukubiza amaso kuri we narabiciyemo nabwi inkuru yanje nge narara hasi Imana izana mukapartenaire umwe acakiza ibibazo byanje byose acaguma ari inzu mbamo aguma ariha imikate muri iyo mikate y'amanya akuramo imbuto hanyuma kuko yagira ku kwezi ariko ari muri Amerika sivyo yatevye kubera ntari zizi neza yuko ari ndiho ari yumvira mbe basha yabivuyemo ugatanga kukanya mbe yo bivamwo njahe Imana yabikora agateba bibashariye ukadana ukamwandikira niyishwe ibari naguye badatanga kubera iki nabona promotion muri we na kuva mu 2006 narandika inyigisho kuri internet kuri masite ku email uri mu bugaragwa bwa silence tabakime kiza ukabwira Imana ati Bana ndaba kwa gitondo niko nandika abantu bashinga naye ngo bahezagiwe
ko badatanga gashavura ngarakara. Imana ikambwira ngo sibo baguhamagaye ubahora iki? Ninde yagomaga muri aba bantu bose ushavuriye? Imana yarinyigishije ati ntusubire kubaraba, ntusubire kubaraba kuko sibo baguhamagaye, ni jewe ndiho naguhamagaye. Yaba umuzungu, yaba umurundi, yaba umuki, nta n'umwe yaguhamagaye. Imana irambwira ati rero kuva uno munsi niba ubona umuntu uwo ari we wese agize icyo aguha, uzoce ntuzokwange kumushimira, ariko umenye iyo byavuye iwanje. Umushimire ariko icyubahiro cyose kiduga iwanje. Umuntu yaba hari abantu bakiri bake bagushigikira bagakupa paf, tezore birahagaze ntaco. Imana guhezagira none gamana, none niwe yaguhamagaye, siwa kugaburira, siwa gutunze, siwa tumutima wawe utera, siwa gukikije, nta maraso ya Yesu yagushizeko, ni jewe ndakuzigama. Wow, cyandiga rero kuvugwa. Haleluya. Kushika ubwonye umuntu wese avuga ati ndahagaritse ndiho, yibuka ivyo wakoze vyose, ivyo wakoze vyose ndiho zo biguhera umugisha. Amen. Hiyemera ahangwa waretse Imana yanje izonoreza n'uyundi. Nuratahura ntuzoshobora gushavurira umwana w'umuntu parce que biradeseva ndiho, ukamushavurira ko yantaye. Niwe yakuremye, siwe yakuremye. Nagana bereka ko no mwishengero naho mwakomanda imitima mwese mukanga gushigikira umurimo, mukanga gushigikira umukozi w'Imana, pasteur akaba ahagaze neza muri position nziza, atidodomba, ahimbaza Imana, asenga. Haleluya. Conseil d'administration yo mwijuru ikabona umutima wiwe, ndabwire izomuhezagira apana travers mwebwe, izova muri MK ija handi. Bareke bagume muri ibyo byabo ubwitodomba kwaho. Ndazi uhongira nzane no muri Bibiliya birimo. Ndabeka akarorero muri Bibiliya, tuje muri Filipi 4. Ndabeka akarorero muri Bibiliya ingene Paulo yagenda guhezagira amashengero ashika kuri 2, bakagira offrande s'il vous plaît, niyagira n'itike bamuha n'amazi yo kunywa, ni hoteli yararamo amafaranga yava muri indi shengero. Nkuko zo mpasiteri yavuye muri Kongo akaza ngaha guhezagira MK, akatugisha seminaire ngaha, akatwigisha ama principe y'ubuzima, tugahezagirwa, tukavuga amen amen amen. Yaje gute ntavyo ukeneye kumenya. Imodoka ya mukuru yari nimba indege ntukeneye kumenya ngene yaje. Ararahe iso n'ibindaba navuge gusa. Niyo byabaye muri amashengero. Arabahezagira atashe n'icuya ku minimuri buri baramuhaye kincu. Après bye. Ariko indiho neza n'uyo izokoresha igacikoresha undi muntu hanze. Apana ngaha. Nindazohezagirwa ni mwebwe cyangwa n'uyo muntu. Katore mu Filipi 4. Philippiens 4 15 à 19. Filipi 4 15 gushika 19. Kandi yemwe ba Filipi, namwe nico muzi yuko mwitanguriro ry'ubutumwa bwiza, hamwe nava i Makedoniya, navuye Macedoine, atarindi shengero rya Kristo ryafatanije nanje mu vyo gutanga no guhabwa. Narindi shengero na rimwe ryanshigikiye ndi Macedoine bandanya 16. Mu vyo gutanga no guhabwa atari mwebwe mwenyene, atari mwebwe abo muri Filipi, kuko ni Tesalonike naho no muri Tesalonike mwandungikiyeyo ivyo kumara ubukene. Yumvire bandanya si rimwe ni kabiri kose, 2 fois. Suko ndondera ingabire, sishaka mu amafaranga, ariko ndondera imbuto. Haleluya. Zigwiririkanya amaronko yanyu. Banze gatoya. Haleluya. Uko baranyumva? Iyo wigishije ibi bintu abantu bango uri kurondera amafaranga, sivyo? Ngo uyu muntu akwashaka yuko bikubita gashi batange cyane.
yashoboka no ngara bakora vyumvira Paulo yako abyandika ariyoza abantu bayumvira ngo niko ndabasaba amafaranga ariko yabwiye gute 17 subiramo 17 bavyumve neza suko ndondera ingabire suko ndondera amafaranga yanyu ariko ndondera imbuto zigwiririkanya amaronko yanyu je recherche le fruit qui abonde pour votre compte apana compte yanje Paulo shaka mwe kuma ariko ni nyungu zanyu avyumvise nako bigisha ngo bamuhe Paulo akabigisha kugira compte yabo ironke promotion ati mwumva haleluya nje gituma satani yakeye ikintu c'ubwoba akatuma abavuga butumwa batinye gukora ku mafaranga ko no bivuga babankuransaba ariko abantu bagacangwa muri pauvreté na ignorance no kutamenya kubera gutinya ariko shaka yuko haba promotion kuri compte yanyu yumvire yagiye muri Macedoine aja kuwafasha abagira ubutumwa kugira ronke icyo afungura kugira ronke hotel ajyamamwo yarindi ya Western Union ivuye he muri Philippe yabanda wa Philippe ko murongo kiranga nabaho atari kwahezagira wa Philippe ariko kwahezagira abo mu Macedoine abangaho agenda mu Thessalonica la même chose aba Philippiens bari battus spirituellement bari bakuze mu mpemu baravuga ati aba Macedonien ni ngo batagushigikira twege twatahuye ivyo kurakora turi ngaha kubyibwa mw'Imana Paulo avuga ngo mu byo baronka mu mafaranga baronka nta na kimwe bampaye narindira mwebwe uko barankurikira 18 ariko mfise ibinkwiye vyose haleluya akuna gose ngene yavuze mfise umurengera ndahaze uko mpawe na Epaphroditus ivyo mwandungikiye haleluya ahaze n'ivyahawe nande Epaphroditus no mu Philippien niwe yazanye amadon urumva yarasiguriye ngo nimwiyaza ngo niko nabasaba amafaranga kuko ndahaze mfise umusese kara kweli ivyo mwandungikiye nimwiyaza ngo yashatse kubabwira ngo nimwiyaza ngo niko ndongeza sishaka kongeza nshaka kubatera intege shaka muwe encourager nimwarongo n'umukozi w'Imana nawe nyene muzomushigikire gutyo kubera nivyo bizana promotion kuri compte yanyu wow cumi n'umunani wayirangije bandanye 18 ivyo mwarungitse ari umubabwe umota neza ikimazi cemewe gihimbara Imana haleluya kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose wow nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu uri murongo kangahe ibange nande tabwa wumva sishaka kwaza abawuzi ku mutwe mon Dieu pourvoira kweki muhera kuri 19 hera kuri 15 kugira bitahure hera kuri 15 we kuri 15 niho wumva neza umugambi wa ndiho inyigisho murikire inyigisho za prosperité zihagarara kuri verset 19 mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ton Dieu umuruzviramo peroke subiramo kenshi tizere chakira inyigisho z'ibinyoma inyigisho z'ukuri ni kuva kuri 15 umve neza gituma avuga ngo mon Dieu mbega kweki yavuze mon Dieu none Imana yiwe si Imana ya Filipi niyo yavuze ngo mon Dieu kubera mwabikoreye jewe atari ku nyungu zanje kubw'ubwami bw'Imana rero iyo Mana senga niyo ihimbawe n'ivyo nkora ivyo mwatanze ku bwanje muzoronka promotion haleluya cyo gituma mukwiye gusenga mukaronka discernement guhishurirwa ivu rimera hari abantu batanga mu ivu ritamera mu ivu ry'umusenyi kubera iki ivu ry'umusenyi nta buzima burimo uvuga ngo mon Dieu kubera son Dieu siyo ton Dieu ni vyiza ko Imana yiwe aba ariyo Mana yawe kandi Imana yiwe ibi munezerewe niyo munezerewe uzoronka promotion mu vyirimo haleluya
Bwana asifiwe. Birandangiza nako vuga by'akazi twavyumvise. Abakozi b'Imana ngaha harimo abakozi b'Imana. Hari abo tutazi barimo ngaha. Hari abakozi b'Imana bakora nyubiza kuri internet batazi ko basumamagaro bafite igikorwa kinini. Ari igikorwa cyose ufise. Nashaka kutabura yuko igikorwa cyose ufise hari umugambi ndiho afise ku buzima bwawe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndabona abandi avyavuga ati none ko ukura tuvuga cyane by'akazi. Ata confise. Haleluya. Ndabwiye n'umutima ufise ni ukonta. Ari mubizi. Uri arahiriwe sha atanga vyinshi. Wowe utanga bingahe? Nubwo udasema amafaranga tanga ivyo ufise. Tanga service. Tanga inkomezi zawe. Tanga umwanya wawe. Icyo utanga cyose ndiho waraba ingene ugitanze. Ukuntu kitanze nivyo bidetermina ingene ndiho azoguhezagira. Nuko rero ibi by'abiko by'umurimo w'Imana nako navuga yuko nimba ukorera Imana waba uri pasteur waba uri evangeliste waba uri umuntu wari wese akorera Imana abazogushigikira bava kuri ndiho. Amen. Muvyumve abazogushigikira bava kuri ndiho. Ugushigikira niyahagarika uzoshime ndiho. Parce que porte yugaye. Uri mu mugambi wa ndiho hariho B. Imisi yose umuntu aguma aririra aruga urampemuke nuzi ko B ihari. Nashaka twumve yuko nta mwana w'umuntu munyuve kuri ijambo ngiravuga. Nta mwana w'umuntu ashobora guhagarika umugambi wa ndiho kuri wewe. Aha hose ngo wowe ni urya mbega ninde yaguhamagaye. Nashaka utabona ko ubuzima bwawe muri kiganza cy'Imana. Haleluya. Muze mwandike Daniel 3. Muhandike gusa. Daniel 3:17 muhandike. Abahungu batatu Shadrach, Meshach, Abednego. Umwami yatanze itegeko yuko bafukamira ikigomana. Baranka. Uwo 17 yaje kubwira ngo murazi ko ndafite mu kiganza. Ubuzima bwanyu buri kiganza canje. Baravuga ati ntidushobora gucunamira. Kandi Imana ishobora kudukura mu kiganza cyawe. Nayo itodukurayo. Ntidushobora gucunamira. Kandi naco babaye ntibahiye. Baravuga ati ubuzima bwacu siyo ufise. Ariko umwana w'umuntu yeza ngo nasubize bwawe. Kwatwo no gukura. Ari ndiki kugukura. Nzogukurasha ubaka wose nzogukura kuda mukura. Isani iragera kumukura. Isaha igeze ntumenye n'ingene byabaye. Duhindurane tubona ntusure gutinya umwana w'umuntu. Wubahe abana b'abantu. Ariko utinya Imana gusa. Yonyene n'ibisubizo bwawe n'ikugaburira n'igutunze. Nimba wabaye wakorotse igrade. Twasomye ngo arakorora bamwe abandi hagira gute? Muri uwo mwanya uri mu wakorotse rero. Hakwidodomba tahuri igituma wakorotse. Ntushobora gukoroka kubusa hari igituma wakorotse. Nashaka twumve yuko aba bagishigikira bose nindi hazobaza. Iyo wumva ushaka gushigikira igikorwa ubikore kuko ugituma uvyumva ni muhimu yera gusunika. Bavuze ngo compassion. Tushigikire abatishoboye abakene n'ushobora bahirya. Wiyumvire muri uku kwezi nimba arivyo naronse nigiki nakoze. Haleluya. Wanyefeso siko Wanyefeso 5 bavuga umugabo n'umutwe siko verset 22-23 babwira abagore kubaha abagabo. Kweka babwira abagore kubaha abagabo kwera ijambo ry'Imana bavuga ngo umugabo n'umutwe. Ariko ashaka abubatse bari ngaha. Abadamu muri ngaha. Cyane abafise abagabo badakijijwe. Mwandike Petero wa mbere igice cya 3. Murongo wa mbere gushaka kwa 2. 1 Pierre 3 verset 1-2. Haleluya. Nimba ufise umugabo adakijijwe akazogira agakizwa akamenya Imana iyo ni promotion. Haleluya. Ni promotion. Ariko ngaho dusoma muri Petero wa mbere igice cya 3 bavuga ngo umugabo wawe nubwo atoba yemera ijambo ry'Imana. Uko baranyumviza? Nubwo atoba yemera ijambo ry'Imana ariko hari ivyamwa azobona muri wewe. Ariko ivyamwa muri wewe rero niyo bibona barabivuga murongo wa 2 guca bugufi inyifato nziza bonne conduite niyo bibona bizomubwira ubutumwa. Kandi ngo azoshobora kwihana kakira Yesu atabutumwa umubwiye. Rero ndashaka wumve yuko kuguma uriko mu masengesho widodomba ngo chance gukizwa. Hacho bizana. Gukizwa ni Saint Esprit, ni Mpwemu Yera cyangwa Mwuka Wera akonvenka umuntu kwakira Yesu.
ariko inyifato yawe irashobora kuvuga. Kubera ikivuga, kubera nimba ari umutwe, dusuye muri ya majambo twavuga yuko umushefu mukuru, sivyo? Nimba umugore, umugabo wawe niwe shefu wawe mu nzu, ariko siwe shefu mukuru. Unavyumva? Siwe shefu mukuru. Shefu mukuru ni ndio. Amen. Inyifato yawe rero niyahimbara ndiho, azogenda mu mutima w'umugabo wawe. Byari igihe gishwiye, cyari igihe gishitse, ari isaha y'Imana. Nuba yuko ivyo urafata inyifato yawe, amajambo yose uvuga yose uriko urashiramo imbuto. Hariho message duga kuri ndiho, ayagerageye avuga ati bas, haleluya. Hariho conseil d'administration uvuga ati uriya tumugende, ngo azokwakira agakiza atanu ubutumwa mubwiye. Abadamu bashaka guplizinga, kunezereza abagabo babo ni byiza, ariko mumenye ko mukwiye cyane kunezereza ndiho gusumba kunezeza umugabo wawe. Kubera iki nabivuga gutyo? Igihe uzokubaha umugabo wawe ukamufata neza kubera ndiho, uzorambirwa. Ndababwira abagira counseling murabizi, sivyo? Ntacyo ntakoze, naramufashe neza, aravuze ngo naramukura n'ibirato, umenga ariko ngo rubusa, hashima. Ikibazo wagiye washize amaso ku mwana w'umuntu, ariko washize amaso kuri ndiho. Ntiwagize iby'ijambo ry'Imana rigusaba. Niyo bigira gutyo, nubwo wowe badashima, igihe gikwiye, igihe gishitse, cyandiho ubushobozi bw'Imana buzomanuka. Abagore nimuvuga amen. Vuga cyane ati amen. Mwamushaka tuvuye mushaka kumva gusa. Haleluya. Bwana sifiwe. Nashaka gaciyemo gatora abajene muri ngaha, abajene abakobwa. Haleluya. Nimuzokangwe n'amajambo asosa muri fiançailles. Hari amajambo yo kuresha. Abagabo barazi kuresha. N'abashaseur murabazi. Abahizi. Arakubwira poeme. Uwo waje WhatsApp ni hatari. Poeme abwira amajambo kwa tahunda bahomeze nkawe. Usanga mazina nka 10. Hani, sheri, rwa grave, rwa mbere. Nikumenya yuko hariho inyifato ya sincerite, sivyo? Iyo usenga Imana yagushoboza gushira mu ngiro n'inyuma y'imyaka 5. Haleluya. Noya, nimba uramubwiye amajambo meza, urashobora kwesura kuyamubwira. Sivyo? Mugana ntumubeshe kuko arimo kubesha pitete. Ntumubeshe, ariko vyukuri wumve ko ukeneye ubuzima bushasha. Promotion iva hehe? Kuri ndiho. Promotion y'akazi iva hehe? Kuri ndiho. Promotion ya deliverance iva hehe? Kuri ndiho. Promotion yo gukira indwara iva hehe? Kuri ndiho. Kuvuga munsi uhindurana nawe n'ibintu. Tuzovuga ngo nta kundi ndamuhevye, ntakunda, ntanyitayeho. Oya, ukeneye guhimbara nde? Ndiho gusa. Ivyo ukora vyose ni ndiho akwiye gushaho kashe. Nuse kora abantu bavuga barantwenga, nibatwenge, nimba mwijuru badatwenze ntaco bimaze. Amen. Abantu bose baje gutera amashugwe. Bwana sifiwe. Abantu benshi duhuye bakona kubwira ngo ngubane guhezagire, ngura hezagiwe. Tavuga nti Mana, none mwijuru bavuga iki? Imizazo mfite amajambo y'abantu mvuga, mwijuru bavuga gute kuri jewe? Kuko abantu bo kwijuru kwisi bashobora gusuka. Bahabwira ibintu bitabaho atari vyo. Kandi bo bashobora kuba batakora gusuka bazi ngo nivyo, bagasanga sivyo. Tangura murondere témoignage yo mwijuru. Baza ndio umbona gute? Sonde mon cœur, na umutima wanje, sesa umutima wanje, nyereka ahagoramye. Niyo sengesho ihimbara Imana. Mana nyereka, niki kinokosora, niki kinokora. Nokora iki? Haleluya. Mwanya urageze. Haleluya. Nashaka dusenga, Imana ishimwe. Nizere ko ari ikintu wungutse. Nizere ko udavanga aho ko waje. Ivyo Mana yaguhaye, inkomezi yavuguye yaguhaye ni kubw'ubwami bw'Imana. Abana yaguhaye c'est pour le royaume de Dieu.
nusure kwidodomba ngo abandi baravyara sindavyara. Oya, hari igihe gikwiye. Hari igihe gikwiye. Ivyo Satani yazibiye vyose, igihe kizogera Imana yamanutse, nta mwana w'umuntu azozibira ikiganza candiho. Hariho conseil d'administration mwijuru yabaye kera ku buzima bwawe. Haleluya. Ntushobora kuguma ari wa wundi igihe ushira mu ngiro ivyo nakwigishije. Amen. Nagira sengera umuntu ashaka gufata engagement yo gukora ivyo Imana ishaka kugira uve ngaho uje aho Imana ishaka. Apana ushaka. Imana igendera ku mutima wawe. Nashaka gusengera umuntu avuga ati rino jambo ndashaka rigire ivyamwa muri jewe. Uhaguruke dusenge. Ndashaka by'ukuri umuntu wese ahagurutse n'ukora ngo kuri internet nusubira inyuma nkuko waje. Hari ico ndiho akuronderako. Ngo ndazi ivyiyumviro ndakwiyumvirako. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Kugira ndaguhe kazoza nziza. Haleluya. Mana ndagushima ku bantu bose bahagurutse. Nimba bahagurutse nuko bemeye ko batsinzwe na rino jambo. Ndakweretse n'umuntu wese agwaramukira kuri radio cyangwa kuri internet haba kuri YouTube hari hose. Uraho imitima yacu. Ndasengera n'abantu bose n'abandi banyumviriza na jewe nyene ndimo. Vuga ni sesa imitima yacu. Kosora itamedereza imitima yacu. Dushoboze ma. Dushoboze gaya mu nzira yawe. Rungi ku bushobozi bwawe. Ndagushima kuri conseil d'administration yo mwijuru. Kuvyamaze kurangiza vyose kuzima bwacu. Ndagushima wana ko biteguye vyose. Cyubahiro cyose kibici wawe Mana. Ndagushima ku bantu babohoye bari ngaha. Ndagushima ku mudamu yaraboshwe n'impwemu ya masturbation. Ni ubusambanyi ubohoye. Ndagushima ku muntu azonyumviriza akwanyumviriza kuri internet agwaye umutima uwabohoye. Ndagushima ku bushobozi bwawe Mana. Ndavuze ni mwizina rya Yesu amaso yawe dukikuze urungika abamarayika bawe bavuye mwijuru badushoboze anje majambo yagiye mutima yacu avemo ivyama vy'ukugororoka biguhimbara au nom de Jésus. Amen.